imbere yaho subire inyuma gatoya kubera iki twovuga umuhamagaro wacu kubera iki noshinga intahe ku bintu by'ibanga ryanje n'Imana niba ataco biza gufasha uwundi kugira ngo nawe akomere aronka akaryo ko kumenya ivyo ariko aracamo ingene abironkamo utundi dutege simbere kuvuga kuko n'ibanga ryanje Imana ariko niba hariho uwundi umwe akeneye kugira icyo afashijwe n'Imana ukumva ingene igendana n'abantu hanyuma nawe aheza akomere asohoka muri ico gihe ni ukubabuka kuvuga n'ivyo ntashaka kuvuga igihe cyose rimwe binyemereye banshimwe cane ugasanga nisi bakuvuga kuko umuhamagaro w'Imana uragutse hanyuma biga n'Imana igendana n'abantu bayo biragutse ibibazo rero canditse kirimo ibibazo numvise bikuru bibiri kuvuga ivy'umuhamagaro ugenda Imana yampamagaye nawe nakuye inguvu z'ukubikadiko kandi niko banasize inyuma bari inyuma yanje mbega tubaretse ngo kuba uzonyene ntibiremere turetse batoyi banje turimo kubaho n'ivyari biremereye noneho humura n'ivyari ijuru gusa naje nariko ndavyara nari ngeze kuri babiri ese shimwe ibintu biba biriko biraba bikomeye kandi biba biriko biraba ibisaba guhangayika ubuzi nk'uko mubizi icya mbere rero jewe nakijijwe 2003 mu kwezi kwa 8 nakijijwe hasi ku munyabyaha imbere y'agakiza ariko abandi yandishurira bamwe muvuga ngo yarandishurira ico gihe ayo mateme nayo narizi Imana yantanze yuko ndi umubeshi ibishiro ivyo bintu avyumvamo icaha avyumvamo ingorane kandi jewe mfise n'ibindi besha bisumba ivyo numva biranjanya ahantu urongeza inguvu kugira ngo wirinde ivy'ico gihe je rero kutazigira n'ababeshi ambajije ivyo mbaza n'amubonanizaho nzoze wakangaha nzosanga ariko n'abadarizwa nazonda hamwe munyuma mugabo se n'abandanya ndabibesha narabihindukije niwe nabwira ati nzoza kandi nzoza ivyo bintu vyose bikubita imbere yanje ubwenge bwanje bukishura nariko ndanye ibi n'ibi irindi jwi rikanyishura ngo wowe uvuga ukuri kwawe ntamukingi ndahagorerwa kugeza bemeye gutsindwa hanyuma hari kuwa gatanu David akera bukeye kuwa gatandatu kuwa Mungu indwi zibiri bisonzesheje ndondera agakiza hanyuma ibintu vyanje bibi biri bigasohoka ivyo ndavyibuka rwose ito n'ito hanyuma rero agakiza kanje kari gatanguye uwo munsi sinashobora kubibabwira ubuzima bwanje bwahindutse mbona gutya nyene jewe namabwira abantu agakiza si ibintu abantu bishiramo igitangaza kiva mw'ijuru ko uwo mugoroba ubwenge bwanje bwarahindutse ivyiyumviro vyanje vyarahindutse gutahura kwanje kwarahindutse vyose vyaraye bihindutse na jewe nyene ntawe narise ndabibwira ngo na jewe omenga nobwira gutya nkiraba ndacari wa wundi habaye arakire ntabwo hahora hasa gutya umenga n'umuntu nk'umuntu we yari amaze imyaka 50 afunzwe muri yagize bamushize muri iki gisagara vyiyumvira ingene yobona abonye ahandi hantu hatari aho yabona nuko nimvise urwego rwanje rero rwagakiza n'umuhamagaro birafatanya ubwo kuva uwo munsi natanguye gusenga nk'umuntu amanitse ibiganza jewe nari nakuze nziko ngororotse none sanze ndi umunyabyaha
cyateye isoni. Rero ndatanguye gusenga mvuga ngo Mana ndibaza ko n'ibindi byose nabikoze nabi, kandi sinoba nkeneye ibyo nakoze neza n'ibyo nakoze nabi. Bera n'ibyo nari nzi ko nagororotse nasanze nabigororotse. Rero ndagusabye umfashe mpumura amaso n'ibindi byaha ndabimenye hanyuma kandi ndabyihana kandi ndabivemo. Ndagaruka ko gutunganywa barurabandanije. Ariko hagati aho ikintu natahuye muri 2004 urumva ko nari kure yaho. Ubutumwa bwiza numvise n'umuntu yariko aravuga ubutumwa bwiza mu Kirundo, havuye aza n'ino yari yitwa Jean Lepomusel Karera, mbera camwibuka Karera Jean Lepomusel yavuze ubutumwa bwiza. Muri ubwo butumwa bwiza bifatanganye n'ibindi nagenda ndatoratora mu ijambo ry'Imana. Aravuga ibya Aburahamu na Loti, aravuga iby'ingene ubuzima butaraho ashaka mugabo buri aho Imana imushize. Avuga iby'ingene Loti na Aburahamu babungere babo bashwanye ijya mu nyene. Hanyuma Aburahamu akavuga ati wewe abungere bacu bashwana haba intonganya hagati yacu n'imisozi, toramo kimwe ugende mu kiyaya uje mu misozi, cyangwa uje mu misozi uje mu kiyaya. Aca kuba ijambo rikomeye ngo icyatuma Aburahamu ari umwitegerezo wo kubwira Loti gutyo. Ico mu bintu namwe mukavyumva. Icyatuma Aburahamu abwira Loti gutyo nuko yarazi ko ubuzima butari mu misozi cyangwa mu kiyaya, bari ku buzima buri aho Imana irushize. Ibyo bintu birahindurira umutima wacu mu buryo bwo kwiyumvira. Ibi mubona byo kuja mu bihugu byo hanze mu gihe cyacu byari bihari, kandi wakuriye ahantu hari babyumva babikerebutseho, twari tubifise byari bihari turabana. Hari hariho n'ibyiyumviro tukuja hanze, ibyiyumviro turondera ingene umuntu aja mu bindi bihugu byari bigwiriye. Ariko rero ubuntu bw'Imana bwinshi, uwo munsi yaravuze ijambo ngo urahura n'abantu mubwire kugaca indege. Mu ndege ushobora usanga abantu bamwe bavuye i Burayi baza kurondera ubuzima muri Afurika, abandi bavuye muri Afurika bagiye kurondera ubuzima i Burayi, abandi bakava muri Amerika baje kurondera muri Aziya, kandi iyo ndege igaca itwara abandi bavuye muri Aziya bagiye kurondera muri Amerika. Ushobora kuba nabikoze mu majambo udutahura kuri wanje ariko ivyo bavuga vyarenze. Aho hose numva ko bwari ubutumwa kandi yari ikorana ijambo iminsi nyine kutungira ndasubira ndaguma ndabifatanya nyene ubuzima burayi Imana ibushitse. Ca bizanamo umutwaro uvuga ngo none Mana jewe ngomba ko iki. Ndasoma amajambo atandukanye muri Bibiliya, nabwiye ko bifatangana cane. Imana iriko iravugana nawe namwe bwe murabizi, iratuma igatuma n'umusazi akavuga ibyawe, canke natomboza ya Bibiliya y'ukuzingurura gutya ukayisoma nk'ico ukeneye. Imana irafise ubuhinga bwinshi bwo gutuma umuntu amenya neza iciye kiramubwira. Muri icyo gihe rero ndabona amajambo atandukanye anyumvisha yuko Imana muri Yeremiya, Imana ngo utaravuka ndakuzi, naragutoranije kandi naragushizeho ndakubwira uvugishwa nanje. Hariho Imana yiyumvira umuntu ikamubwira umugambi. Hagati aho hari ikindi kintu gikomeye rwose, kandi kugeza n'uno munsi birakomeye kuri jewe. Mbere nibutse ko biri no mu majambo ndanibaza ko tuza gusangira amajambo yo muri Filipi. Ijambo ryahinduye ubuzima bwanje, cyane gashikiye ibindi byari biyahinduye ubuzima bwanje. Muri Filipi 3 umurongo waho
mbere ku 13 ngeze ku 14. Bene data, jewe kubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa: nibagira ibiri inyuma kandi shingira ibiri imbere, mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Si ukugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje fatwa na Kristo Yesu. Imana yamushimire cyane. Akajambo ngo mbone gufata kimwe catumye nanje fatwa na Kristo. Icyo cyo kintu narigeze ko ndabona nti yiza rwose. Jewe na nuno munsi niyumviriye ko nakijije, sindabitegeye. Niyumviriye yuko jewe namenye ivy'agakiza, ndumva ko habaye ikintu gitangaje. Mugabo kandi ingene Yesu yagendanye nanje kugeza igihe narongera ayo majambo, intambuko nari maze kugenda nabona Yesu zarantera kumutangarira n'ukwibaza igituma jewe yarantoranije antahujije agakiza. Ndumva ko hari abandi benshi batagafise, antahujije agakiza ndumva ko gahambaye cyane, ariko kandi ndumva abantu benshi atako bafise. Rero ivyo bintu byaranteye cyane guca bugufi, ndavuga wangomye iki, wantoreye iki, wabishimiye iki, wankundiye iki. Ndi kumwe n'abantu hanyuma rero ndetse ko bitewe n'urukundo rwawe, mugabo kandi wifuza ko bigenda gute ubuzima bwanje. Iryo sengesho narigize umwanya muremure, ndavuga ukuri, ni iryo sengesho nakuyemo inyishu z'Imana zitandukanye kubera ko zagutse. Rero ubu mvuze hariya kera cyane, yabereye hariya kera, ariko ncagagure simba ibintu. 2005 mu kwezi kwa kabiri nari umuntu mushasha muramva sinabwagize sifise ngo ndabihindura inkuru isabye bayihindura isabye zondoto wewe ashobora kuba tagumye zibo, ariko ndibuka ko uwo munsi yazihaye agaciro. Yaciye ambwira ngo ivyo bintu warayose urabe ubibike neza, ngo nibaza ko harimo ikintu gikomeye. Nanje nabimubwiye, je nibaza ko yaraje kumbwira suivi, kuko nari umuntu ataraza muri bomberge, mugabo yahaje azananye n'uwundi muntu gusenga. Niriko ndasenga ndumvira Imana y'ishuri yamuzosengera, hanyuma acaza nibaza by'ukuri ko araje kumbwira suivi nk'uko aho yari amaze kugera kumenya ivy'Imana. Ariko je narigije mugabo uwo munsi yasanze naraye ndose yaba no wibuka, ariko hari mu kwa kabiri muri 2005 ndongera je narabonye ibintu nabimubwiye uko biri, ariko ubu nabimenye sinabivuga. Unakuze icyo gihe navuga nk'ikiyoya, navuga nk'icana kitazi agaciro, ibitagira agaciro, ndabimubwiye byose navuga ko unasize. Mugabo unavuga byose ndavuga nkabiri, kuko inyuma yaho naramenye ko zitari indoto zonyine, imbere y'uko mba umwungere narabimenye. Ariko rero ico gihe nari natewe umutima nakoba, ariko ndagita koba Imana yafashirijemo kumva ntinyakugwa. Kandi ingene nariko ndabaho sindatora ivyariko biramba, ntavyo nibuka ntavyo nibuka. Abantu tumaranye imisi igihe cyose nabivuze, nibaza ko umutarumva ndabivuze ivyari vyabaye.
ntazo nzi mugabo narumva umenga ndashobora kuba jewe narumva umenga ndashobora kuja mu vyaha hanyuma nshafata iminsi yo gusenga yandirimbo ivuga ngo gusenga kurafasha iminsi yose kandi nta kinyoma kirimo gusenga kurafasha muri iyo minsi rero ufashe yo gusenga niho nagize idodo ariko yarabasengeje umunyantege nke abona ko agira agwe mugabo ariko arasenga ngo ntabwo namandabisikana avuga Imana Imana itoranya abanyantege ariko kandi ntibigora gufata abanyantege nke bikabakoresha idodo yarimeze gute nari mu nzira ngenda ariko numva ko bivuga kuko agenda tumva biremereye numva ndana ko hagira umuntu aza kubyitabira ariko ngo ndashaka kubivuga ndabigeze aho numva nabivuga ariko ibigenda byakora ariko ibigenda binusura kandi ntabwo ndabisura nta na rimwe ndabivuga byose bishoboka mugabo muri iyo nzira narimo ntagira droite ntagira gauche aha sinari nemerewe kuhaca aha hari urukuta rurerure cane imbere yanjye hari imanga nini inyuma yanjye ngo ntibyabaho gusubirana aha sinemerewe aha urukuta rurerure aha imanga nini kandi yari yubatse n'ikanivo y'ikizungu yari yubatse ariko hari ahantu ntusimba ntukikuza nta buryo na bumwe bwari buhari ariko mpagaze aho nyene ntabona na kimwe ngira ngo ni inkoni yihuse ivuye hejuru igeze ngaha numva ijwi rirambwiye ngo fata fashe iruku sanga hejuru umutwe wo hejuru hari n'uwundi ayifashe aguruka mu kirere ariko uwundi yari umwungeri n'iyo nkoni yari y'urwungeri fashe gutya nyene apanaga ateruriye umwe murabyumva nanjye gacanjana nanjye kuko ntayifise inkoni ndende muga murapfiza mu bwenge ateruriye inkoni nanjye njana nayo hejuru rwose hejuru cane ntabwo wibaza ngo waha oya hejuru rwose hejuru yamanga bandayisivye yaratwaye umwanya munini byatwaye umwanya twarenganye ahantu henshi rwose ndi ku nkoni arashikana aha isoko hanyuma aranyereka izo ntavuga hanyuma shirambarira ngo ndabizi umuvugo wanje aranyereka hasi nguma mfashe inkoni nawe guma hejuru akumwe kwa mbere k'intebe emere naba wibuka soko nabikubariye turetse yuko ivyo nase kukubwira nase kuvuga nyene ntakisubira rwose vuba rero nishaka kuvuga kuko ibanga ryanjye mwirere nanje sivyo nta bagenzi bahuriranira ibanga sivyo none nanje n'Imana turafitaniye ibanga nawe n'Imana murafitaniye ibanga amen.